bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro kuri Kazoza FM turabaye kandi kaze mu kiganiro ngerurira turabaye kaze turabifurije umugoroba mwiza Thierry Nzisabira ni jewe ndiko ndashikiriza kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma nk'abandi ko ndayifashwamo na King Leandre hariya mu buhinga ngurukana bumenyi turabishimiye DJ Bobo niwe ari karatuma amasanamu abashikira neza ku buhinga ngurukana bumenyi twadufise umutumire ngaha muri studio za Kazoza FM aza kutubwira kubijanye no gucapa akoresheje irangi ariko sirangi aho bafata irangi y'amavuta canke irangi y'amazi basiga kuyambaza n'ahandi ariko we acapisha ikaramu tukaba tugoye kaze Hervé bakuzi nka yishikaramu kaze muri studio za Kazoza FM. Yego murakoze cyane ndabashimiye. Twizere yuko mukomeye. Yego turashima. Namwe bwe mwese rero muri ko muradukurikirana turabaye kaze muri kino kiganiro iki kibazo cyambere ngomba ndakubaze Hervé batazira yishikaramu urashobora kutwibwira gato yishikaramu ninde kugira ngo iryo zina urironke byagenze gute? Yishikaramu ni umurundi hanyuma akaba umuntu nagirwa n'ivyo peut-être akora canke ivyo asangira n'abandi rero ico nasangiye n'abandi kurusha ni iyo ngabire sanzwe fise yo gushushanya ndashushanya ku mpome ndashushanya ku bibambazi arizo mpome ndagira ivyo bita ama conception ya malogo ibintu byose bijanye no gushushanya ariko kandi neza na neza nkaba nkora ivyo ibijanye no gushushanya canke gucapa nkoresheje ikaramu isa na bleu sinzi ko ari bwo bururu ikaramu y'ubururu hanyuma ndashushanya abantu ndashushanya ibintu ndashushanya ahantu icyo cyose gishobora gusohora ubutumwa kanaka canke kigatuma umuntu agira uko yiyumva. Mbega iyo ngabirano yawe yo gushushanya uciye mu gucapisha ikaramu y'ubururu ni ikintu wasanze ufise iyo ngabirano canke ni ikintu wize namba waracize wacize bon ibyo byose bibiri nivyo naracize nari mfise ingabirano ariko kandi hari n'ikintu nkunda ko no kwibutsa abantu gucapa n'ibintu twese twakoze nta muntu kiretse umuntu adafise ngira ukuboko bivaye n'ingene yavutse mugabo gucapa n'ikintu abana bose bakora hajya bakora ikibariko hanyuma akagira ahantu bandika isinye ni ibintu umwana arabona aragira ukuntu yiyumva rero hari urugero runaka bimuhamagara kugira ukuntu ashushanya ugasanga yashushanije intebe yicarako mu ishuri rero naho byose bihera mugabo si bose baguma muri ubwo buzima kubera ko ubuzima butangura kugusaba ibindi hari aho bukwexposa buguhamagarira kuririmba hari aho buguhamagarira gucura imbabura hari aho buguhamagarira kuba umutwara ahantu ugasanga birakunyoha rero jewe nisanze ubuzima buguma bumpamagarira mu gushushanya bivanye nuko nk'igihe ya myaka abana babisaba ko baba bakerebutse biruka bakina komborera bakina agapira jewe wasanga ibyo ntabishoboye wasanga ngira novuga neza n'ijambo bakunda kuvuga ndikigonde mugabo wa mwanya twicara tugacapa utuntu tugacapa indege tukakora akantu mu gikaratasi kikakamera nk'ubwato wasanga ariyo myanya ndonka amashurwe menshi nkuko bakunda kubivuga rero bigasha bituma numva nezerewe numva arivyo nobandanya nkora hanyuma hari ubuzima rero ngeze mu mashuri y'uburaro papa ntiyaragiye hari mama nawe ntiyinjiza amahera menshi ku buryo byoroha yuko ndonka kukavuka ko kwishuri wasanga rero hageze nko mu mezi mwenaya usanga abakunzi bahana udukado wasanga jewe rero ariho yangabire yanje ikenego hanyuma ugasanga ndaronsa aya mahera 100-200 gutyo nza gusanga nose mako ndyoherwa ndabikoze ndaronka n'amahera
uvuze yuko uri ku ishure mu buraro ama interna ingabirano yawe yarakenegwa yakenegwa mu we buryo mbega abantu barakuza ko kubera bazi kufisiyo ngabirano kugira ngo ubakorere amashusho bakorere utuntu kana kabaza gukenera ego aho novuga nko mu mice itatu umuce wa mbere niga kuri iryo shuri hari ico bita école normale abo rero iyo hageze mu mastage ico gihe bayakora batanguye mu menga mu wa gatatu no mu wa kabiri normal nayo yashika mu wa kane kuri trimestre misi yose hagati canke ku ntango canke mu mpera basanga ari aho baca baja gukora mastage rero bariko barigisha abana nk'ubu bagomba kumwigisha ingwe kumbure badashobora kuyironka mu gitabo je ndashobora kuyicapa hanyuma ndayicafye uwo muntu yaransigira 100 canke 200 kandi wasanga ari benshi kuko urumva nk'abanyeshuri bashika 100 baje kuri jewe bakampijana 100 umwe yabara amahera menshi hanyuma kandi ibyo bikaca biba kuri trimestre zose hanyuma hariho rero niyo myanya yo guhana amakado unacafye agashugwe nkandika kijambo ugasanga biraherekeje ubutumwa n'agakete niki hanyuma hakabaho n'imyanya yaho wasanga mugabo novuga ko bitari vyemewe kandi nisibaza ko n'ubu vyemewe aho nko mu madevoir baba batanze ku ishuri ati ni mucape inkono ni mucape umuntu ariko ariruka ugasanga babizaniye jewe hanyuma ko mu mwanya utaba wari kirenga baca bemera kugira ico bampa mu buryo bw'amahera kugira ngo nkore ico gikorwa ego utubwiye yuko ku ishure wari usanzwe ubikora kugira ngo ugaragaze iyo mpano yawe kandi byarakuzaniye umusaruro uyu munsi ukaba uri umuhinga none wavyize gute kuko uvuga ati ningabirano wisanze ko ariko noneho kugira ngo ushike aho ukora ikintu gishimwa n'abantu kuko abantu bose baracapa ayo mashugwe baracapa izo nkono baracapa ivyo babwiwe ku ishure gucapa ariko wewe kugira ngo abantu bashime mbega hari umuntu yabigufashije hari ahantu wabirabira wavyize gute ukuntu byagenze rero naragiye ku ishuri rishanje ryigisha ibijanye n'ubuhinga mvabwenge mu gushushanya kubumba no gukora ibyo no kwita communication visuelle nkuko tubona kazoza FM bicapuye ugasanga nivyo turiko turiga rero hanyuma ibyo tubihuje rero nuko kwishura noneho mu kibano umuntu wese nimbubona yuko bariko baracapa nimbubona yuko nko ku bubotike hose hariho ibitunguru bitukura urashobora kuvuga ati jewe reka nzane igitunguru cera kumbure hariho umuntu yamagikenera akakibura rero nanje nabonye ko hariho gushushanya bakoresheje peinture irangi ry'amavuta n'iry'amazi ariko hagera urugero nibaza ko hariyo umwanya dufata tukacapura ibintu n'ikaramu mugabo nyene bikagarukiraho ubwo ntihari ukuntu iryo karamu umuntu abikoze neza bishobora kugeraho bimera neza nka kurya nyene umuntu akaba yobigereranya na peinture naho rero nacinja ku kivi maze kwibaza yuko bishoboka nkaguma ndondera nkora ubushakashatsi kuri internet nongera afata umwanya munini w'ama exercice imyimenyerezo myinshi aho wasanga nk'iminsi yose turi muri etude twize n'abafise iminota 15 ya nyuma yo gushushanya n'ikaramu ugasanga rero biriko birongereza ubuhinga bwanje ivyo noba nabikoze nko guhera muri 2016 gushika muri 2018 nayo maze gukora ibintu byinshi shobora kwereka umuntu nyine agatamarirwa akaraba akazingurura agasubira akavuga ati jewe naje ndashaka ikintu mwaniki ucapira umwana wanje ucapire famille hanyuma aho oya ugasanga bicingira uburyo ndamusaba kugira ngo ndabikore uwo nabikoreye akabwira uwundi burya wa muhungu yarankoreye nawe rabara gutyo biteba rero biragera kuri urugero rwahavuye bigerako ego yishi abantu benshi bamenyereye gukoresha ikaramu atariye ya wino ariko bagakoresha ikaramu y'igiti twita crayon kuko ukoresheje y'igiti arashoye guhanagura agasubiramo ariko ukoresha ikaramu urumva ni irangi nihanagurwa
byarakoroheye kugira ngo ukoreshe ikaramu kubera iki wahisemo gukoresha ikaramu ya wino hagukoresha ikaramu y'igiti? ntibyari byoroshe mugabo hari akarorero nako navuze ko kandi sinari nanagateguye koko kubona yuko hariyo ibitunguru bitukura hanyuma mugabo ukibaza ati ubwo ntihariho wokenera ivyera. Narumva ko ego nibyo byoroshe gucapisha ikaramu y'igiti, nibyo bimenyerewe mugabo none nibyo byonyine bikunda, nico kibazo kinini nibaza. Hanyuma kubera kucibaza cyane nkavuga nti ico byosaba cyose reka ndagikore kugira ngo ivyo bintu bizokunde ko nshobora gucapisha ikaramu ya wino. Rero kimwe mu byo byasaba harimo uko kuntu ntegeza kwihanganira umwanya, kwihanganira ko nkosheje nza gusubiramo, kwihanganira ivyo bintu. Urumva ko nibyo byari byizanye ku rutonde kanaka ati okay urakeneye yuko bikunda tego ni iki hamwe n'iki hamwe n'iki. Nivyo rero nategeza kwicara kugira ngo nzane ubwo budasa nabwo burakorerwa, burihanganirwa, si kubera ubishaka gusa ngo bice bita. Rero hanyuma hamwe n'umwanya hamwe n'iyo myimenyerezo byaratevye birakunda. Ego urumva vyagusavye kwihangana cyane kandi vyagusavye ikintu twovuga umwete kugira ngo ushikire ku kwihangiro wihaye. Mbega uyu munsi tuvuze yishikaramu aho wibona n'ubuzima bwawe bwose nk'umuntu ashushanya cyane nk'umucafyi ukoresheje ikaramu canke ufise iyindi ntumbero aho hacaza ikindi kibazo, no kuvuga ufise ingabirano ukoresha amaboko yawe, no kuvuga intoke zawe, sivyo ndiko ndagusabira birashobora gushika ukagira isanganya ayo maboko yawe ntabagishora kandi gucapa. Wocu ukora iki bishitse muri uwo mwanya? Kuko ari abantu baca bavuga ati je ubuzima bwanje buhagaze kuri iki, ndakibuze ubuzima bwanje bwose bwabuheze. Jewe ikintu mpagaze ko cyane sa maboko mugabo ndashima Imana ko yampaye kubera ko biramfasha muri binabiriya. Ndi umuntu akunda kwiga, ndiko ndavuga kwiga sindi umuntu mbere wanashaka yoba yarahavuye abandanya kaminuza, mugabo ndi umuntu asoma cyane, ndi umuntu yumviriza abandi. Iyo numvise ikintu numva nkeneye mu buzima ndakunda ko ndabimenya naho ntaba ngira nihutire kubikoresha. Rero hari ibintu nkunda kwiga bijyanye no kwigwiza umwimbu. Kwigwiza umwimbu birahura cyane no kubona ibikenewe no kubona ibibura. Ibyo rero jewe gushika kuri uno mwanya ndabeshejweho nuko gushushanya, ariko hariho ibindi bintu mba mbona. Kandi novuga yuko umwimbu wose uko wawurondera utegerezwa kuba hariho abantu bazowurya. Siniko mvuga mu buryo buri negatifu, no kuvuga umwembe uvuze ati ngiye kwimbura ibigori, biba hariho agace kanaka kuvuga ati ibigori nzobijyana Igitega bakoremwo ibyo guha inkoko, gufungurira abantu, ico ibigori bikora nyene. Rero urumva ko aspect y'umuntu kuvuga ko hariho abantu bashobora kugushingira intare udahari, ati ujya muntu arazi ikintu canke bikarengera no kuri ngo arazi ikintu bakavuga ati ujya turamuzi ko ari umuntu wo kwizera hageze ibintu mvabwenge. Ico kiramaze nk'umutahe kubera ko urashobora kongera ko ivyo bindi ukenera. Rero novuga yuko uko gushushanya n'ikaramu byarampaye gushikira abo bantu wumva wanashaka banagoye kuronka, ko biragoye kuronka icyizere cy'umuntu agushingira intaho udahari ngo naka n'incabwenge canke naka hamwe wokenera ikintu kijanye n'iki niwe worondera. Ibyo novuga ko ari ibintu udashobora no kugura, n'umuntu aje ahantu sota akakubwirwa canke akakwibonera akemezwa n'igikorwa wowe utaravuga n'ijambo na rimwe. Rero ico kintu gucapisha ikaramu byarampaye abantu benshi n'ukuri, ku buryo wanashaka biciye muri uko biroroha yuko nshobora kugurisha telefone canke kuyigura ku mahera make bivaye nuko jewe nakseda ku bantu facilement. Nivyo bintu dukunda kumva yuko hariho nk'abantu bitongo ba influencer, abantu bashikira abandi byoroshe, barafise amahirwe kurusha uwo muntu wundi adafise abashobora kumushingira intahe canke abashobora kumwumviriza. Rero hari
abantu naho peut-être atari benshi gose mugabo ndafise abantu batari bake bashobora kunshingira intaye mu buzima kanaka ku buryo ntorara inzara naho ntobangira ncapisha ikaramu nosiga inzara z'umwigeme agomba kuja kuboneka neza ahantu noterera icyumviro mu gikorwa mvabwenge ahantu byoba bikenewe urumva ko mfise iliste y'ibintu byinshi bishobora kumbeshaho mugabo byose nkesha ico cyizere abantu bampaye. Ishikaramu uyu munsi izina ryawe rirazwi cyane ku buhinga ngurukana bumenyi aho ibintu byawe wabikoze ugaca ubishira ahantu habona wari kuravuga ibintu bijanye n'abantu baba influencer n'abantu bashikira abantu benshi biciye ku buhinga ngurukana bumenyi cyane mu gwaruka n'abantu bakoresha cyane ubuhinga ngurukana bumenyi muri kino gihe bariko baraduga yaba kuri Twitter yaba kuri za Instagram yaba kuri Facebook kubwiwawe ubuhinga ngurukana bumenyi bwaragufashije cyane kugira ngo impano yawe itere imbere ikuzanire umusaruro canke uvugana jewe nka yishikaramu naho ubuhinga butari kuza nari kuba naramenyekanye kubera impano yamaye yo gukoresha amaboko yanjye. Novuga yuko wanashakana n'akazi novuga akazi ka kabiri noba nararonse biciye mu gushushanya nakaronse bivuye kuri internet kubera ko kuri internet n'umuntu aba yicaye ubwo buhinga ngurukana bumenyi n'umuntu aba yicariye mu gitanda ari ahantu wowe udashobora kumushikira ntushobora kuja kubanza ngo udodore ushobora gusanga bafise imbwa canke ku muryango hari umuntu akaze ariko biciye ku rubuga kuri ya telefone ngendanwa abafise biramushikira wowe utarinze gucumukura kugira ngo umushikire. Rero novuga ko iyo aka kazi kanje kari nari kugakora mu gihe internet itaraza ntivyari kunyorera nkuko byanyoroheye ubu muri kino gihe ndimo. Hanyuma rero nagize imana wasanga abo mbonye canke abambonye dushobora kugira ico no kwita follow up nkamenya ubuzima bukurikira inyuma yo kumbona hakaba hariho umwanya ategereza kuguma mbona ivyo bintu kuko nk'ubu turaza kuva ngaha iya tuvuganye ndabiza kubishirako yumva ati wa muntu yamye ngaha gutyo ugasanga ndagaruka mu mitwe yiwe. Sinzi ko turakunda kubona nk'ibintu Coca-Cola uzosanga uyibona ahantu hose biroroha yuko decision yo gufata ikinyobwa kanaka unwa naho bizoba ari byinshi Coca-Cola kubera akantu kaboneka imbere yawe cyane uza kwisanga ari kuhisemo. Rero novuga yuko uko guca imbere y'amaso y'abantu cyane byaranciriye inzira ngufi ituma hariho ubuzima bunyorohera gushikwako haba mu buryo bwo kwisunura mu mwimbu canke mu mahera ninjiza canke ayo najewe ntanga iyo hageze ko nanje ndayatanga kubuzi bukoreka inyuma yuko nanje na produce n'ibyo bintu byose byoroheje n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Mbega ishi ari abantu benshi bakubona bakavuga ati ingabirano yiwe turayifuza kandi turashakana twebwe tumenye gucapa kurya urya mugaba capa mbega hariho abana urawigisha hari abantu bifuje kumenya uwo mwuga bakwegereye hanyuma kugira ngo ubahereze ku bumenyi ufise hamwe n'impano yawe gucapisha ikaramu y'ubururu? Ego barahabaye ahubwo nagiye gusanga birengera kuba uwucapisha ikaramu y'ubururu ugasanga hariho uri karambaza ibijyanye no kuntu umuntu ashobora kugira intambwe kanaka muri ibi byo gushushanya nyene. Rero kubera hariho bimwe usanga duhuriye ko twese atanumwe abisimba usanga byoroshe yuko nshobora kuronka ivyo ndamubwira ugasanga hari intambwe nawe ateye ugasanga hari umuntu ndamuhuje nawe ugasanga ari inzira icitse biciye kuri jewe ibyo byarabaye. None uvuze ngo urashushanya ariko kandi ugacapisha ikaramu y'ubururu uri kurashushanya ushushanya ukoresheje ibiki nibiye bikoresho ukoresha mu gushushanya bitandukanye n'ikaramu y'ubururu? Ibintu bitandukanye n'ikaramu novuga ico nkenera nivyo ndabirako
hariho nk'igicapo twamaze kuraba nka kiriko ibicupacupa ibintu nk'ivyo, ivyo nivyo novuga nkenera by'ibanze iyo ndiko ndashushanya kugira ngo ndonke ubwo butumwa ngomba gusohora bumeze gute, nimba burakwiriye ko kumagwa k'amasaha 60 canke 70 kugira ngo rero ivyo bikunde nuko mba naronse amasanamu amasanamu niyo nkenera cyane kuronka amasanamu meza ashobora gukoresha. Rimwe ayo masanamu ndayikorera canke nkayahabwa n'ushaka ko ndamukorera ivyo bintu nyene, nico novuga by'ibanze ntangura gukenera. Hanyuma je habasigaye wanje gufata iyo karamu arabati ngeze aha hanyuma nkabikora uko nyene. Hariho twavuganye hano yatubwiye ko nawe nyene yatanguriye gukoresha ikaramu y'igiti, mu nyuma akoresha ikaramu ya wino, ubu ageze aho akoresha ubuhinga ngurukana bumenyi babita aba cartooniste. Mbega wewe mu bijanye na career yawe, mu bijanye n'umwuga wawe muri kazoza, wibona hehe? Uzoguma mu ikaramu gusa ya wino canke ufise n'indi ntumbero yo gushika muri urwo rundi rwego rwo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi? Nabyo novuga ko nsanzwe ndabikora, mugabo sindi mu baboneka kubera ko bajya barakenera umuntu agira ivyo bita storyboard. Iyo storyboard iyo idakoze neza uraza kubibona ko mu cartoonist ari ahantu atashikanye mu gutuma ibintu vyiwe bigenda neza. Rero novuga ko bimwe mu buhinga ubundi nzwi ko mugabo bugarukira muri industry y'abacafi, nuko gushobora gushira amaide ku rupapuro bikiri ku rugero bita storyboard. Ego nivyo bintu novuga navyo nkora cyane, mugabo bigarukira hariya bidakunda kuboneka. Jewe novuga ko bica muri medium ya stilo cyane. Iyo stilo ikaba ari imenyekana kubera ubwo buryo, sino ndafise amasuje na borda nko kwiyumvira ku buzima bw'imbere yuko amafoto atangura gushika mu Burundi hari hameze. Ivyo ndashobora kuvyumvira, ndashobora kubishira ku rupapuro. Numva ko mu byo ndiko ndakorera ko cyane. Hari abiyumviriye bavuga ati ko tutafise amafoto y'igihe cy'abami ba Mwezi Gisabo, twari dufise amafoto make ariko hariyo bantare Rushatsi, hariyo bantare Rugamba. Mbega wewe hariyo n'abandi bitwa yuko babonetse nk'abantu b'abahizi, aba eho mu gihugu cyacu bakoze ibintu. Hariyo ba Samandari, ba Inarunyonga mu bijanye na kahise cyangwa mbese n'imigani, amamitoloji y'abarundi. Wowe ufise iye ntumbero hamwe n'ivyo vya kahise kugira ngo nkuko tubona abandi bantu bahora bikora mu gukora ama bande dessinée yo kwerekana abahizi babo, kugira ngo aho twebwe abarundi turi na twebwe twumve yuko hari ico kahise kacu, imico n'akaranga by'u Burundi bishobora gutuma duhurumbira imico yacu, duhurumbira igihugu cyacu, twiyumva yuko kuba umurundi ari ibintu by'agaciro kanini. Wewe uriko ukora iki nk'umuntu ushushanya abantu n'ibintu kugira ngo ufashe urwaruka ruri imbere muri kino gihe kugira ngo bamenye kahise kabo kandi biyumve yuko mu Burundi hari abayizi bakomeye? Jewe novuga ko bimwe mu bintu ndiko ndakorera ko cyane kandi novuga ko ndi impliqué muri ivyo ndabirimwe rwose, ni ivyo bintu byo gukora izo nkuru ziririmba kahise kacu. Kandi novuga nuko abantu bakunda kuvyita kahise, burya ni nakubu, kubera ko nimba dufise ukuntu turamukanya, nimba dufise ukuntu tukiciyumvira, biravana cyane nico kahise kavuze kuri aka kazoza twahavuye tujamo. Rero hariho nk'aba personage nkunda, ndakunda cyane nk'abantu bumva ngo babihome, ndakunda cyane nk'aba Inamujandi,
ndakunda Ntare Rugamba, abo n'abantu ndafise n'ahantu navyanditse, n'abantu bimwe nibaza yuko Imana inkundiye nzovuga yuko nzoja imbere nyene nkavuga nti naragize ico mara no kuba naragize uburyo nanje ndirimbisha ubwo iyo ngabire yanje yo gushushanya nkayirimbisha ibikorwa byabo kugira ngo umwana wanje canke uw'abandi azobe fier na kahise osina kubu kubera ko azoba afise ibyo ashobora kwisunga. Nimba dushobora kwiyumvira revolution kanaka hanyuma tukabona Jeanne d'Arc, mugabo ntitwiyumvire ku mukenyezi yabonye yuko bikenewe yuko igihugu gisubirana ijambo ryayo, hanyuma akaba uwo muntu yarari Ndora, yarari yitwaye na Mujandi. Ndumva ko ari ibintu bimpamagara cyane. Rero none avuga yuko twanatanguye nuko ngira hatari bwagere yuko tutangura kubivuga, twatanguye kugira ivyo bita iyo ntuze ama synopsis nko kuri iyo histoire ya Namujandi deja, hanyuma turiko turiyumvira ku mu personnage, kwegera ama maison d'édition. Ivyo byose ni intambwe zitandukanye n'ukuntu tuzogira promotion yavyo, mugabo ni ibintu biduhamagara gose novuga gusumba ibindi bintu muri iyo ngabire nyene yacu yo gushushanya. Turiko turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hervé Batazirayish, mbega ijambo rya nyuma uvuga duce dusezerana ijya. Ikintu novuga nuko twebwe sinzi ko tworinda gusaba agaciro kanaka, ariko turi abantu bashobora gushikana ubutumwa kure biciye mu gushushanya, kubera yaba ufise ubumuga bwo kumva cyangwa uko ameze kose ubuzima bwacu bushika kure. Rero mutwitege, muzotwumvirize, muzodutera izo ntege, birakunda. Murakoze cyane ku kiganiro mwariko murakurikirana yari Ngerurira. Thierry Nzisabira niwe yagishikiriza, nariko ndagikorana Yishi hariya mu winga bw'ivyuma nabifashwa hamwe na Leandre King. Turosubira na uta.